turavye amatohoza twagize hari nk'abanyororo bashika 50 bafise ingwara zo mu mutwe uno munsi wabanaye bapfungiwe mu ibohero rya Mpimba kandi ukabona yuko atakubitaho bikomeye bikorwa. Aha akarorero gakomeye twovuga ngahantu witwa Christian Butoyi apfungiwe mu ibohero rya Mpimba kuva mu 2014 itariki 8 z'ukwezi kw'icenda. Kandi bizwi neza kandi byaragaragaye no kwa muganga yuko uwo munyororo afise ingwara yo mu mutwe, ariko bakabirenga ko mbere no mu butungane bakamucira urubanza. Aha twashaka kwerekana amategeko dufatiye ku ngingo ya 55 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, aho ivuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwivuza mbere no kuvugwa mu gihe we watabishoboye. Aha n'abagwaye ingwara zo mu mutwe bakaba barimwo. Ingingo ya 19 nayo y'iryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi rishira mu mategeko yo mu gihugu, mbere bigashira ku rugero rumwe rw'ibwirizwa shingiro amategeko mpuzamakungu u Burundi buba bwaremeye ko bugiye gukurikiza ibyo bita ko les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burundi. Aha muri ayo mategeko twovuga nk'amasezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu, turavuga la convention contre la torture, turavuga amasezerano mpuzamakungu agwanira gutakaza na muntu declaration universelle des droits de l'homme. Turashobora gufatira kandi no ku ngingo ya 44 y'igitebo c'amategeko kigenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa zikongera zigakurikizwa, aho iyo ngingo nayo yerekana yuko umuntu asanzwe nawe bariko akurikiranwa n'ubutungane afite uburenganzira bwo kuvugwa mbere akaja no mu bitaro mu gihe bigaragara yuko ingwara yiwe ishobora gutera ingorane cyane cyane be n'izi ngwara zifatiye mu ngwara zo mu mutwe. Akati Burundi irasaba ishimitse yuko hoba ikurikiranwa hafi byihuta n'ingoga kugira ngo abo banyororo bakurikiranwe kubijanye n'amagara yabo, barabe no mu kibano, eka mbere barabe no mu bifungurwa babaha ko bijanye n'ingwara bafise. Akati Burundi kandi rasaba yuko bene abo banyororo imanza zabo zokurikiranwa bisunze izo ngwara bagendana mu mutwe kugira ngo babacire urubanza abakwiye nibagume babafata nk'abandi banyororo basanzwe. Turongera tugasaba kandi yuko abanyororo bose baba barahejeje iminyororo yabo canke abejejwe n'ubutungane borekugwa byihuta cyane kuri abo baba bafise bene izo ngwara. Akati Burundi kandi irongera igasaba yuko abanyororo bafise n'izo ngwara boshirwa mu mugwi aho leta yoja irabakurikiranira hafi, ikambere igashiraho n'umugwi ujejwe kuraba uwo mugwi w'abanyororo kugira ngo bishobora kubafasha kugira ngo bashobore kugira amagara meza. Aba bakeneye nk'umuntu abakurikirana bamwe bita aba psychologue kugira ngo baca psychiatre kugira ngo bashobore kubona neza izi ngwara zabo uko zishobora kuronka umuti canke bamenye ukuntu babafata. Turasaba kandi dushimitse yuko batwara Burundi uno munsi bogerageza bakubahiriza amasezerano mpuzamakungu eka mbere n'amategeko yo mu gihugu agwanyira hagati y'akazi na muntu, cyane kuri abo bantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Arico gituma dusaba yuko mbere n'abafasha Uburundi cyane bakorera muri ico gisata c'amabohero ko bogerageza bagafasha cyane kugira ngo bene abo banyororo bagira agahengwe.